Nkuko twabibemereye ubushize canke ubuheruka twagomba tubashikirize inkuru ya wa mu Diaspora yibwa urukombamazi. Diaspora mu kuvuga ko yibwa urukombamazi avuga yuko yibwe iparisera, yibwa inka, yibwa irutike, yibwa n'igitara c'ibiti vy'imikaratusi. Akaba yitwa Pascal Ndikumana. Asanzwe avuka muri komine Buyengero, kare yaho riri mu ntara ya Bururi ariko ubu iri mu ntara ya Rumonge, muri zone Muzenga, ariko ubu aba muri leta zunze ubumwe za Amerika, neza muri leta ya Kentucky, aho amaze imyaka 13 aba. Turagize iminsi rero tubabwira ingorane aba diaspora bakunze kugira mu gihe bariko barakorera imigambi yabo mu gihugu c'u Burundi. Kumbure ndazi yuko twama tubabwira inkuru zitaryoshe, ariko nta kundi nyene muradutunga, nivyo twiyemeje, kuko twiyemeje guhagararana, kuvugira abarenganywa. Twiyemeje igikorwa cyo kuduza volume y'ijwi ry'abo bantu babuze aho bavugira. Twiyemeje guhagararana n'abantu barenganywa n'abandi kubera ababarenganya bisunze bihetse ku bihangange. Tuba twifuza yuko abo barenganijwe bagarurizwa ivyabo, bakagaruza umunezero satani yabanyaze. Tutiriwe turatevya, reka rero tubagire ku muriri w'ingene vyagenze. Pascal Ndikumana avuga yuko yanyazwe n'uwo bose ibere rimwe. Bavukana kuri se bakongera bakavukana no kuri nyina. Uwavuga ko yamunyaze ngo yitwa Batungwa nayo Leonidas. Ngo niwe mfura yabo mu muryango kandi ngo ni samuragwa w'umuryango. Ngo kino gihe akorera muri Banque Mondiale i Bujumbura. Avuga yuko rero nyina yapfuye bakiri bato. Ngo Leonidas ico gihe niwe yarakuze acarera barumuna we. Ngo niho yanasomesha Pascal. Muti vyatanguye gute kugira ngo batangure kuganira? Ngo vyatanguye buke hamwe abantu nyene baganira ivyo mu muryango. Ngo Pascal yari yubakanye n'umugore wiwe ataramukwa. Ngo hanyuma haciye igihe grand frère wiwe ari we Leonidas aramubwira ati ewana uwo mugore wawe ifo yuko tuja kumukwa, kuko abo mu muryango iwabo bashobora kuturaba nabi. Aho ngo bace badugira kuri ico kiyago rero. Baramubwira ati mugabo kandiga turaraba nico turakorera mu gihugu, kora imigambi atenda guha imitwe. Jewe ndafise amatongo abiri, rimwe riri mu Ruziba iruhande y'isoko, irindi naryo riri ku Mugere. Ati nkiri riri ku Mugere ndaridandaza 1,500,000 kuri yare. Ati ariko nkiri riri mu Ruziba iruhande y'isoko umpa kuri are 3,000,000. Ataho nukuramo n'urufaranga wampaye inka. Ngo Pascal nawe iyo yibereye i Kentucky aramubwira ati wa mugabo jewe ibintu vyo kubaka ntavyo menyereye. Ngo Leonidas aramubwira ati cemuka wa muhungu, mbega none basi hamwe wokubaka inzu y'ukubamwo canke wokubaka iyo gupangisha? Ati nka jewe ndaguha akarorero, nubatse urupangu mu Kamenge rurimwo inzu 5, nazubatse ku buhinga bugezweho kandi nta mupangayi ampa musi y'amajana 2. Mvuze amajana 2 mwumva ibihumbi amajana 2. Wacamubwira ati rero wewe ukaronka amahera uzombwire. Pascal nawe ati okay, ntaco wenzo kugurira izo are 6 ziri ruhande y'isoko mu Ruziba. Ngo mu 2014 niho yamurungikira ya mahera ya are 6. Ngo amurungikira ibihumbi 11,500 vy'amadolari. Ngo murayo harimwo ibihumbi 2,500 vy'amadolari y'ukumukwera wa mugore wiwe. Ayo rero ngo barayamuhaye kuri ya parcelle. Turaza kubabwira ingene vyahavuye bigenda. Muti kucinka vyagenze gute? Pascal ngo yari afise umwana yiga mu mwaka w'12 mu gihugu c'u Burundi. Ngo Leonidas aregera wa muhungu wa Pascal ati wa muhungu, hariho umugambi wo gutunga inka kandi n'umugambi wunguka cyane. Uwo mugambi ni wawukora uzokwigurira ikintu cyose wifuza. Ati vyizobigura mu nyungu gusa,
umutahe nawe wibereye ngaho. Ati rero uwo mugambi urawubwira so aguha amahera. Ngo haciye iminsi asubira kubaza wa muhungu ati mugabo, mbega so waramubwiye wa mugambi nakubwira? Atego narabimubwiye ariko nta nyishu itomoye arampa. Ngo wareho ni dasi ati okay, je nzogufasha kumukurugutura nta ngorane. Ngo niko guca telefone rero Pasikari ati mugabo, mbega umuhungu wawe hari ikintu yakubwiye? Atego yarabimbwiye. Ati uwo mugambi urakumbura ukore mugabo, n'umugambi mwiza. Ati kuburyo uguze inka y'inshuri iri hagati na hagati y'umukurira ukayiragira amezi 3, ukwezi kugira 4 ucuyishora, kandi uyishoye ntiyunguka amahera ari munsi y'ibihumbi 500. Pasikari nawe ahari apompera mu nzara ati kwaya mahera gabasha umengo ni menshi. Ati rero urumva uguze inka nka zingahe zirenga imwe ucurya amahera meza cane y'isuku. Ati mugabo vyumve neza, ivyo bihumbi 500 uronka ku nka imwe mu mezi 3 mubigabura n'umwungere yayiragiye. Aturumva yuko mu gihe zibaye nyinshi wozikuramwo amahera menshi ukayakoramwo umugambi. Pasikari umugambi barawemeye. Ngo mu ntango z'umwaka w'ibihumbi 2019 abaramurungikiye amafaranga ashika ku miliyoni 6. Waramubwira abazomuhera amahera yategerezwa gufasha, hanyuma ngo murayo haca hasigara imiliyoni 3 n'ibihumbi 500 vy'amafaranga y'amarundi. Aya rero ngo yasigaye niyo yaciye aguramwo inka ndwi. Aho rero ngo Pasikari ntiyashotse abibwira wa muhungu wiwe. Mugabo wa muhungu wiwe abandanya mwishuza ati nonega papa nibiki vya wa mugambi bimeze gute? Ngo niho guca rero amubwira ati erega muhungu ya mahera yarungitse heza amezi 2 ati kandi n'inka nkeyi ziramaze kugugwa. Ngo inkuru y'umwana isubira inyuma, ngo izo nka ndwi zitaragugwa. Ureo ni dasa amubwira ati reka twuguruze konte, iyi konte y'amahera izozirarabwa na mushiki wacu Kristina azarakubwira ayavuyeko n'ayasigayeko. Aho ngo bari bamaze kugura inka 3. Ivyo ngo barabikora, ariko ngo mu gihe yari yamaze kugura iyo konte abwira mushiki we Kristina uwo ni Leonidas ati Pasikari akazokubaza amahera ari kuri iyi konte ntuzomubwire ikintu na kimwe. Ngo mu nyuma rero niko guca Pasikari telefona mushiki we aramubaza ati none gasisita amahera ga mbonera hasigaye kwangahe? Aho ngo hari kugira ngo amenye amahera yaguzwe inka imwe. Ngo niho guca telefona Leonidas uwo ni mushiki we ate mugabo Pasikari ariko arambaza amahera asigaye kuri konte ya zanka. Ngo Leonidas aca simbira kuri telefone muri uyo mwanya yandikira Pasikari ati wewe mbega uri kubaza ayo mahera ari kuri konte nkande? Urinde wewe. Ibintu ko bitaguye gushuha none. Ngo Pasikari nawe aramubwira ati wamuga siwe wambwiye uti twuguruze konte kwizina rya Kristina kugira ngo nzoze ndamubaza amafaranga amaze kuvako nayasigayeko? Ati ndamubajije uko yaciye yihorera nta nyishu yampaye. Wa muhungu wa Pasikari rero ngo amaze kumenya yuko se yarungitse amahera y'ukugura inka ndwi, ngo acagenda kwa anko wiwe. Anko nukuvuga sononkre canke se wabo. Se wabo ninde? Ni onkre Leonidas canke anko. Atereka papa yarambwiye yuko yarungitse ya mahera y'ukugura zanka. Ati mbega none abaziragiye ni bande kugira ngo nzoje kuziraba? Waca mwishura ati wewe ubazi inka nkande? Bazonumva vyari bigumye wampaye inka. Ati ko ari izo kwa Pasikari uzibaza nkande urinde? Wa muhungu avuye ngaho waca yandikira se ati ibintu mbariye Leonidas ni namayobera. Pasikari ngo aca yandikira mukuru we ati none ga mugabo we ko wansansibirije ngo tugure inka hanyuma nkarungika amahera tukazigura, ivyo nivyo uri kuragira? Hanyuma ngo Leonidas arihorera. Pasikari rero ngo biramubabaza aca yikora kuri bashiki we Kristina na Beatrice. Uyu Beatrice ngo akora muri Regidezo.
Kiristina wewe mu nyuma ngo yahavuye yitaba Imana imwakire mu bwami bwayo. Urabibiganira ababwira ingene yarungikiye amahera Leonidasi. Ate bagabo, none ko umuntu atamenya ingene yirigwa ejo hogira uwitaba Imana muri twebwe babiri, jewe na Leonidasi. Ibi bintu vyizi nka ntimwumva yuko vyohava bitera ingorane mu muryango? Babakobwa baramubwira bati ivyo twebwe ntavyo twari tuzi. Bati ivyo ntaco yigeze abivugako. Uwakora muri Regideza ate mugabo, twebwe tuzoja kumuraba Leonidasi tumubaze neza. Wamusaba randevu umunsi umwe baca baragenda kumuraba. Hanyuma ngo aramubwira ati ivyo Pasika aravuga ko yakurungikiye amahera yo kugura inka, izo nka zikaba zofasha no gusomesha umuhungu wiwe, ivyo nivyo? Ati woshobora kutubwira abaziragiye? Aterega nkuko yabivuze hagati yawe na wewe ntawuzi uzotangura gupfa. Ejo bishobora kugorana, ingorane zikaba ziradutse mu muryango. Ati rero ngaho ntawuzi uzotanga uwundi. Ati rero numva n'uwo muhungu wa Pasikari woja kuzimwereka. Ngo niko guca bishura ati mbega mwebwe ivyo birabaraba. Babakobwa ngo baca barahora. Gundi musi rero bati wewe yamara ibintu uri kuragira mu muryango si vyiza. Bati ko samuragwa ari wewe wotoye umuti w'ingorane hanyuma akaba ari uri kurazitera, wumva izo ngorane zizohezwa nande? Aho ngo nta nyishu yabahaye. Ngo ku nshuro ya kane baramubwira bati mugabo wewe ivyo uri kurakora si vyiza, izi ngorane uri kuratera ni wewe wategerezwa kuzitorera inyishu. Iryo jambo yaramubabaje. Bacavuga ati rero ejo aho bukera umuhungu wa Pasikari azinduka aja kuraba abungere baragiye inka zase. Ngo bumvise iyo nkuru niho guca batelefona Pasikari barabimubwira ati wa mugabo yemeye ko wa muhungu wawe ejo azoza kuraba zanka. Pasikari rero waca telefona wa muhungu wiwe atigira amahoro rero, ejo ukaramukugiye kuraba abo bungere ntuzogenda imbokoboko, zogenda ubashiriye urukanywa basome basubire. Uco babwira uti ni onkre Leonidasi yandungitse. Nuko ngo bica bigenda uko wa muhungu arazinduka arashikayo. Amaze kubonana nabo bungere aca akorokera kuri telefone ahamagara onkre Leonidasi ati ba bungere bazanka turi kumwe bose ngaha. Ngo niko guca babwira ati rero bagabo muravyumva, guhera uno musi nagomba ndababwire yuko izo nka muragiye atari izanje, ni zase uwo muhungu muri kumwe. Ati guhera uno musi inka izogwara canke izogera kudandazwa uwo muhungu niwe muzovugana. Ico ngo barakimaze wampaye inka. Ngo mu nyuma y'amezi 3 niho inka yagera kuja kw'isoko. Umwungere ahamagara wa muhungu wa Pasikari ati mugabo ingo dushora inka. Wa muhungu utanka ati sawa. Wa mwungere ngo bahejeje kuvugana n'uwo muhungu aca ahamagara umuntu umwe mu muryango. Uwo rero nuwo mu muryango umwe na ba Leonidasi na ba Pasikari. Uwo rero ngo Leonidasi yari yamusezeraniye kumuha inka. Ngo aramubwira ati none wewe mugabo ivyo wansezeraniye uzubihevye kano kanya? Ko numvise ngo yanka bagomba bayitware kw'isoko mu Kabumburi. Leonidasi utanka wamaze kuvyumva aca hitana telefone ahamagara wa mwungere ati namaki ivyo numvise nibiki? Wa mwungere ati ni sawa, duhejeje kuvugana n'umuhungu wa Pasikari, hariho inka igeze ejo tuzoja kuyidandaza. Ngo Leonidasi aca mubwira ati okay ndavyumvise. Ngo aca mubwira ati iyo nka mbega muvuga yuko buca muja kudandaza, amafaranga yo kuyigura wayahawe nande? Wa mwungere ati jewe nayahawe na wewe. Leonidasi ngo aramubwira ati jewe nagira ngo waravyibagiye. Ati wihenze ukaja kuyidandaza, jewe umpa amahera yanje naguhaye ngaho. Wa mwungere ati je ndavyumvise, inka ntiva ngaha. Ngo kuva ico gihe ibintu biba bihindutse uko wampaye inka, za nka zose zimusubira mu biganza. Gushika n'uyu musi ngo Pasikari yaherutse arungika amahera gusa, ivyizo nka vyahereye aho.
Pasikari rero ngo yarafise n'igitara c'ibiti, ico naco ngo Leonidasi aca aracigarurira. Ico gitara ngo yakidandaje ibihumbi 200, ariko ngo ni nkuko asa n'uwagitanze ku buntu kuko yagihaye umugenzi wiwe. Guvyo bihumbi 200 rero yaciye abifashisha waramaze imisi amwirukako ngo amuhe umutahe ukurangura impene. Pasikari avuga yuko ico gitara carimwo ibiti bikuze yari yateye mu 1983. Ngo rero yaguze ivyo biti ibihumbi 200, yaciye abibazamwo imbaho z'amamadiriye, ngo n'ikamyo zoba zamaze nk'ukwezi zitwara izo mbaho. Ngo amaze kumukorera ivyo ngo yaciye amutumako umushinga ntahe w'umupatiri. Ivyerekeye ibutike navyo ngo umuhungu wa Pasikari amaze guheza ikibazo ca leta ico bita exeta, ngo kugira ngo aronke icakora ntaje mwibarabara, ngo yanditse business plan canke yagize devi yukuguruza ibutike. Bije canke umutahe wangana ni miliyoni 6,500,000. Aho ngo Pasikari acarina natawa mpayinka aronka imiliyoni 6. Ayo nayo nyene rero ngo yategerezwa kuyacisha kuri Leonidasi. Ngo hari umuhungu rero yaravuye muri Zambia abwira Leonidasi ati emugabo mpumutahe nkore atayo mahera nzoya gusubiza. Ati ntusarare. Pasikari heruka kurungikira amahera umuhungu wiwe ngo yuguruze ibotike, ku buryo agiye kuri kaminuza ari wewe uzoca usigara urayidandaza. Ngo Leonidasi yaciye akanagara atumako inama y'umuryango yihuta. Ngo mu gihe umuryango wari ukoranye aca ahamagara Pasikari ati mugabo aha turi mu nama y'umuryango dusanze umuhungu wawe yokorana n'uwundi. Ati kuko ntiyo kwikorana wenyene mu gihe buca aja kwishure. Ati rero naje hamwe na bukuru ku buryo agiye kwishure bukuru azoca asigara aradandaza ibotike. Ati rero uwo muhungu wawe niyo yaja kwishure naho jewe Leonidasi na mushikanje Beatrice tuzoja turagenda dukontorora bukuru. Ati mu gihe tutaronse umwanya hazoca hagenda Kiristina. Ati mugabo kuko Kiristina atafise akazi mugabo ivyo niyo yabikora muzogira ico mumuhaye. Ati mugabo twe na Beatrice nta faranga muzoduha. Pasikari nawe ati egome umukozi abegwa n'impembo. Ati mugabo uwo mugomba yuko asangira umutahe n'umwana wanje ni mumuzanira umutahe. Leonidasi ati oya ahubwo nibatanguze ayo amaze kuboneka. Ngo Pasikari ati jewe mugabo uwo bukuru nta confiance ndamufitiye. Ati mugabo akaba ari wewe wemeye yuko ari we uzoyampa natangure. Leonidasi ati nibatangure jewe nzoyaguha. Erega ngo ukwezi guhere ngo amubaza ati mugabo ya mahera ari hehe. Ngo nawe aca mwishura ati uwo yahaye ntumuzi. Aho rero wa mwana wa Pasikari ico gihe yaciye ahunga ati jewe ndagiye ntibazohave banyagiriza yuko nariye amahera y'ibutike ngo bace bayaherana. Ati bohava bagirire mentanya. Ya butike rero ngo yaciye isigarira dandaza bukuru wenyene, mu nyuma ukirahomba yose. Mwumvirize rero ipfundo aho ryabereye. Pasikari ngo amaze gukorerwa ayo mabi yose akayakorerwa na mukuru we, yarituye umuryango birananirana. Ngo yitura abashinga ntahe birananirana. Ngo aja muri peji canke muri police judiciaire arondera opeji. Hanyuma ngo bazana Leonidasi yinjira mu gasho, ariko ngo procureur generale acara telefone ati uwo muntu murekure ubunyene. Ati nanje ndiko ndabona amatelefone y'abagenero. Iki kintu c'abagenero muracumvaga abantu b'Imana. Umucamanza w'uyu munsi mu Burundi akorana no mu Burundi yaciye ubwenge qui est devenu très risé. Urubanza rwiwe arabona ko rudashoboka cyane ndafise ukuri.
akifatisha umukuru w'umugambwe mu ntara, akishimikiza en general quelconque de l'armée ou de la police. Niho bigoreranya kubaho bya rimwe rimwe. Iyi nkuru y'abagenero ndayigarukako mu ma audio nza kubaha mu gice ca kabiri. Mugume hafi. Amatelefone amaze kuba amatelefone rero. Leonidasi yamaze mu gasho amasaha ane gusa acaravayo. Muca mwumva rero ko ari muri bamwe badakogwako kubera bashikikiwe n'ibihangange. Tugerageje kurondera kuri telefone uwagirizwa ari we Leonidas ntitwashoboye kumutora. Nuko rero imiliyoni 18 umu Diaspora yaguze parcelle ziba ziragiye, inka ziwe zishika ku 8 ziba ziragiye, igitara ciwe c'ibiti kiba kiragiye, ibutike iragenda, yituye ubutungane ntawa mutunganirije kubera iki? Kubera vya bihangange. Pasikari rero aragira ati nukuri Sebarundi General Neva aguma semerera ati abarundi muba mu mahanga nimuzana imitahe yanyu mukora imigambi mu Burundi. Ati ayo majambo akaba ari meza cane. Ati none mu gihe akiriho babugabo bwigaba basimbira ku vy'abandi bagatwara atacamira ubutungane ntibukore. Ati vyobandanya uko igihugu c'u Burundi kikazogera hehe? Pasikari ati nukuri turasavye Sebarundi n'abashinga ntahe n'abapfasoni babushitse bagire ico bakoze kugira ngo habe ubutungane kuri iyi dossier. Reka natwe twizere ko aba bantu yituye bagiye guhagurukira iyi dossier kugira ngo mu minsi iza tuzobwira abarundi duti erega ya dossier ya Pasikari barayitunganije. Pasikari yarasubijwe ivyiwe, ubwo buzoba bwabaye ubutungane. Mu gice ca kabiri turabashikiriza ama audio y'ukuntu vyagenze. Hari naho mwohava muvuga muti kumbure aha waryoheje inkuru, aha warengeje. Oya, baravyivugira. Murazi yuko ibi twama twabibakoreye. Imana yo mwijuru rero nibahezagire mwese mwadukurikiranye. Reka twibananize gwa rugendo rwacu maze tugaruze umunezero Satani yatunyaze. Umuntu atarashika mu ishure ry'abarundi bose turamuhaye kaze.